Imana iduhezagire twese twumvise ijambo ry'ubwiza. nashaka kurica ko hanyuma ngarukiye muri Luka 2. namurikiwe n'icyumviro igihe twasoma iryo jambo yuko umwami Yesu yagiye kudutegurira ikibanza. irindi jambo niyumviriye ko rikurikira ngo icyo ijisho ritigeze kubona, icyo ugutwi kutigeze kumva, icyo umutima w'umuntu utigeze wiyumvira, ibyo ni byo bintu Imana yateguriye abayikunda. Abikorera ba mbere cya 2:9 nategereza kugira itandukaniro hagati y'ingene yakiriwe hano hasi natwe ingene tuzokwakirwa hariya mu bwiza. ukwakirwa kwiwe hano byari ibyo hasi nyene, ntacyo byari bisiguye, byari bisanzwe biciriritse ku buryo bw'uko bitari gushobora kurengera uko kuba biri hasi. nta kibanza cyari gihari mu buryamo, hari gusa uruhongore, hari ubwato bw'inka, nta bintu na bimwe byateguwe bidasanzwe, nta na kimwe. ariko twe ibiturindiriye hariya mu bwiza mbe n'ibiki? igihe tuba tubona yuko isumba byose yaraciye bugufi kugera aho ku buryo bw'uko itudugana hejuru twebwe abantu atacu bamaze, kandi ikaduha ayo mahirwe yo kuduga tukaja mu bwiza duciye mu miryango y'imaragarita. aho rero turatahura icyo urukundo rw'Imana ruba rusiguye mu by'ukuri, mu bifatika, mu bikorwa mu by'ukuri kuri twebwe twese, kandi n'ibyo umwami yaduteguriye ku bwacu twese, kubwo abo bose bamukunda. igihe umwami Yesu yari hano ku isi nta kibanza yari afise, kandi rimwe ubwiwe arabyivugira akavuga ngo imbwebwe zifise imyobo, inyoni zo mu kirere zifise ivyari, ariko umwana w'umuntu we nafise aho ashobora kurambika umusaya wiwe. Matiyo 8:20. umuhanuzi Yesaya akandika mu gice 53 ngo yahugwa n'abantu, ntiyari afise ishusho cyangwa ubwiza buranga kugira ngo yobe yo kwipfuzwa, ariko byahimbaye umwami ko ahongera aganagura amakosa yacu yose, akamushira ko isoni zose, ku buryo bw'uko twebwe turabwa nk'ababereye, kugira ngo dukugwa hano muri kino kiyaya c'amarira c'umubabaro, kugira ngo ibihe byose tubane n'umwami. ubwo nibwo buntu. kandi umukiza wacu yabwiye abiwe hano muri Yohana 14:1 ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. akavuga ngo imura kwa data hari amazu menshi, hari ibibanza byinshi, hari ikibanza cagutse, ikibanza cyacu twese hano kwese nta kibanza we yari afise aho kuba, ariko hariya hari amazu menshi, hari ibibanza byinshi, hari ibibanza byinshi kuri abo bose baje kuri we, kandi abamwakiriye yamaze kubategurira ikibanza bo bwabo. nta kintu na kimwe we yari yarateguriwe hano, ariko we yateguye byose ku bwacu, kandi rero ubwo nibwo buntu, ayo niyo mahirwe turonka. nashaka rero gusoma muri Luka 2, Luka 2
inkuru izwi cyane twabonye uburyo bwo gusoma icyo gisomwa twumvise gusa ayo majambo mu butumwa bwa Mwene Data Branham ariko turashaka gusubiramo kubisoma kumbure dore ku murongo w'umunani ni ibintu byashitse byiza cyane bitigeze bibaho ahubwo ni kuvuga yuko umwami Yesu yaragaragajwe ego aravuka. Luka igice kabiri umurongo w'umunani, muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umurongo w'icumi, umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Umurongo wa 11, uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Umurongo wa 12, iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Umurongo wa 13, uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Mu bantu Imana inezerererwa. Tubanza dushika hano ku murongo wa 14, aya majambo meza y'igiciro y'Imana. Turabizi yuko amasezerano mu byanditswe byera yahishurirwa abayizera, atari abayasobanuye, atari abayavuze, ariko abayizeye. Kandi rero inyungu kuri aba bungere nuko ntibari bakeneye gutega amatwi ibyo abantu basobanura, ariko bashobora kwiberaho batekanye hamwe n'Imana kandi hamwe nabo ubwabo, kugira ngo mu mwanya ushitse bakire uko guhishurirwa. Hariho abantu benshi bavuga ngo biraduhagije yuko dufise ijambo ry'Imana, ngo ntidukeneye guhishurirwa, ngo biduhagije gusa yuko dufise ijambo ry'Imana. Nta nkeka ibyo menga biba bisa nkaho menga birera. N'uyu munsi naho numvise sinzi neza imvugo yeriko uruvugo mweraho n'umushiki wanje yabimpaye ko ngeza kuvyitondako, ariko ubuhanuzi ngo bwasobanuwe ukuntu bw'uko ubuhanuzi bwose twategeza kumva ngo bwari buri muri Bibiliya. Rero byo ari byiza, kandi uko ibijyanye n'inkuru y'agakiza bigaragara nyine niko biri, ariko iby'Imana ikora ishurira abayo igihe kiba gishitse yuko ubuhanuzi bwo mu byanditswe buriko burasoza, yuko haba arabungere bari mu murima, haba Simiyoni, haba Hana, haba uwo ari we wese, si ijambo gusa ryanditse, ahubwo uwo mwemu nyene wahumetse iryo jambo araza, hanyuma akaza kuri abo bizera amajambo n'imitima yabo yose, kandi baronka uguhishurirwa kuzima kugira ngo bashobore kugenda kuraba ibyabaye. Buri gihe
igihe imana itanze uguhishurirwa abantu ntibaca bagumaho bicaye gusa, ahubwo baragenda bakaraba ibintu byabaye. Abungere bafashe akayira, Simiyoni afata akayira, Hana afata, yari ngaho ari aho ibyanditswe byari byavuze imbere y'igihe uko ibintu biba. Rero si amasezerano gusa rero mu ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ni uguhishurirwa kuri abo bizera ijambo ry'isezerano ryo mu gihe cyabo. Kandi ibyo rero nibyo byabaye ibihambaye kuri twebwe muri kino gihe. Umuntu wese arashobora kuvuga ubutumwa ku bijyanye n'ibyo, akabivuga ko cyane, ariko nubwo biri uko ntidushobora kubona ibyo Imana yakoze kiretse Mwene Yera abiduhishuriye. Mbega n'abantu bangahe baba barindiriye Mesiya muri icyo gihe? Mwene Data Ewald yaravuze yuko ngo ababungere ntibari bumva iby'abanyateolojiya, ntibari abanyateolojiya, kandi binjiye rero mu gisagara bakavuga ati bagabo namwe bagore, ati dushaka kubamenyesha ibyo twumvise. Yego, abo bashika rero b'abapfasoni bona ibindi bintu, ariko ibyo byari biki? Uguca bugufi kw'Imana. Imana yishurira mu biciye bugufi muri abo bizera ijambo ry'iwe ry'isezerano aho baba bari hose, haba mu ijoro hamwe n'umukoko cyangwa muhira ari ku murango, ibyo ntacyo bitwaye. Igihe cyose ijambo ry'iwe risohoza, umwami yereka abiwe yuko igihe cyashitse. Baragiye kuraba, hanyuma basanga neza ibintu nk'uko bari babibwiwe. Uko niko byagenze ku bwoko bw'Imana igihe cyose. Umwami Imana yamye yishura mu buryo bw'indengakamere, hanyuma akarungika bamwe mu bakozi biwe kugira ngo amenyekanishe ubwoko bw'Imana ibyo Imana yakoze. Baba ari abantu basanzwe, ariko baba ari abantu abo Mwemu w'Imana yashobora guha uguhishurirwa biciye ku buntu. Abantu bataba bafise gahunda zabo bwite, ariko baba bafise uguhishurirwa kuzima kuva ku Mana. Uko niko byanditswe hano yuko umumarayika w'umwami yari ngaho, hanyuma ababwira ibyo, hanyuma ubwiza bw'umwami burabamurikira. Abantu bizera ijambo ry'isezerano bazinjira byotebuka, bazinjira bagire uguhura n'umumarayika w'umwami, kandi bazoba bakikijwe n'ubwiza bw'Imana. Murashobora gutahura ibyo nk'uko mubishaka, ariko ibyo ni byo. Twese twari twicaye mu mwiza, hanyuma umuco uraka. Ibyo byari biki? Mbega twarafyonze katse amatara kugira ngo twatse amatara ahantu kanaka? Oya, umuco waje mu gihe cy'umugoroba. Umuco wigaragaje mu gihe aho ijambo ry'Imana ryasoza, kandi uwo ni wo mwanya niho abana b'Imana bakikizwa n'ubwiza bw'Imana. Yaba
twobonye ibyo tudashobora kurabisha amaso yacu ayo ku isi, rimwe na rimwe twobona yuko hari ikintu kiba cy'indengakamere mbere tutarinze no kubifatisha. Ntegereza kubabwira yuko uko bimeze muri kamere kacu ntitunashoboye kwiyumvira mu buryo butumbereye ibintu by'Imana n'ibyumviro byacu. Ibyumviro byacu byose bitegereza kubanza gukugwaho, bikabikwa, bikashikwa munsi yo kubaha Imana, kubaha ijambo ryayo, hanyuma umwami wenyene ashobora gutanga uko kumurikirwa. Umutima w'umuntu misi yose urizimiza, nubwo twaba twiyumvira yuko ngo dukurikira inzira iciye neza. Hariho abantu benshi muri uno mwanya mu buryo bimwe muri icyo gihe bumva bemejwe yuko ngo bagendera ku murongo ugororotse, ariko niba bijyanye no kuba ari umurongo ugororotse, nta handi wowe waciriwe kiretse uciriwe ku masezerano ari mu ijambo ry'Imana. Mbere ku bijyanye no kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, haranditswe mu muhanuzi Yesaya igice cya 40 ngo mugorore inzira z'umwami, muce inzira z'Imana yacu. Yesaya 40:3. Kiretse inzira iciye ikagororerwa ubwoko bw'Imana, bitari uko iyo nzira iragoramye, abantu bagize uko biciye ku bintu byose basobanura, ariko Imana irungika ijambo ryo guhishurirwa kugira ngo igorore ibigoramye. Kandi ni gusa igihe tugendera ku nzira yaciwe niyo aba ari inzira igororotse gusa. Kandi kuri iyo nzira mbere n'igipfu ntigishobora kwihenda, nicyo cozimira. ubwo kuriko byanditswe muri Yesaya 35 ngo izoba ari inzira iciwe, inzira ishizwe hejuru, inzira y'Imana yacu, kandi ngo nta gihumanye na kimwe kizoyigenderamo, ariko abo umwami yacunguye bo bazoyigenderamo. Yesaya 35:8. Ngibyo rero ibintu by'agaciro bene Data banje. Reka twibuke ibyabaye igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kugira ngo tumenye ibizoba kuza kwa kabiri kwiwe kwa kabiri. Atiko si by'ubusa gusa yuko ikintu kiba cigishijwe hano. Tugeza kuvuga umwami yarungitse umumarayika wiwe, kandi yavugishije ibyari bigenewe kino gihe. Rero twebwe twese abumvise uwo muhamagaro tukawukurikira, twabonye yuko ibintu byose biba nk'uko twabibwiwe kandi nk'uko tubishikirizwa. Hano turiyumvira rero ku nkingi y'umuriro, tukiyumvira ku bintu by'indengakamere, ibintu byabaye mu gihe cyacu. Imana ni Imana y'indengakamere, si yo kurondererwa mu byo abanyabwenge b'ibyanditswe basobanura, ariko niyo kuronderera mu guhishurirwa iha abakozi bayo n'ubwoko bwayo mu gihe gikwiye. Muri kiriya gihe cya kera byahawe abungere, umwami yashobora kubabwira, yashobora kubakikiza mu bwiza bwiwe. Hano haravugwa neza muri Luka 2:9-10 ngo umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakenganira ijya n'ino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munezero uko by'Imana ivuga ku byabaye kujyanye n'umugambi w'agakiza w'Imana yacu,
byari bihambaye, byari bikomeye. Hanyuma akaza indunduro yuko ubwo nyine muri uwo mumarayika haje ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana, ziravuga ngo Imana ihimbazwe hejuru y'amajuru, ahasumba amajuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Abo bantu ni bande? Ni abantu bagendana n'Imana, kuko Enoki yagendanye n'Imana kandi yari afise intahe yuko uguhimbara Imana byari biri muri we, yarahimbaye Imana. Abantu bagendana n'Imana nibo Imana inezererwa, nibo ihimbarirwa, kubera yuko bumva mu gihe gikwiye, bakumva ijambo ry'ubuhanuzi rivugwa, hanyuma bakabona no gusoza kwaryo, hanyuma bakaba bakikijwe n'ubwiza bw'Imana, hanyuma bagenda bakabisanga ibintu nk'uko babwiwe. Ni abantu abo Imana inezererwa. Ndashobora kwiyumvira neza yuko ababungere uko bigaragara inyuma bafatwa nabi n'abantu, ntibabafata neza, ariko ibyo turashobora kubyizigira twebwe. Uguhimbara Imana turashobora kubona ko bari bahimbaye Imana, barongowe na Mwemu w'Imana ahantu aho ibyanditswe byasoreza. Hanyuma baha icubahiro, bazana gusenga Umwami. Baravuga bati, reka dusome ko muri umurongo wa 15, Luka 2:15, b'abamarayika baje kuva aho bari basubiye mu ijuru, nyabungere baravugana bati, ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico Umwami Imana atumenyesheje. Umurongo wa 16, bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Umurongo wa 17, babibonye babarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo ababungere bababwiye. Umurongo wa 19, ariko Mariya abika ayo majambo yose, ayumvira mu mutima wiwe. Turabibonye hano, bamwe baratangaye, ariko Mariya uwo isezerano ryari kurisorezako, we yabitse mu mutima wiwe ayo majambo yose, ayacisha mu mutima wiwe, ayumvira ko ayo majambo yose yavuzwe, ibintu byose byavuzwe. Iyoba ibyo tubiziye mu gihe cyacu, habaye abantu benshi batangazwa n'ibyabaye, ariko ni gusa abagiriwe ubuntu n'Imana, nabo gusa nibo isezerano ryasoreje ko, nibo bacisha iryo jambo bakaca mu mitima yabo, bakagomeza mu mitima yabo amajambo yose yayeshuwe yo muri kino gihe. Abandi nabo bashobora gutangara, bagatangara bakumigwa, ariko Mariya we yayumvira ayo majambo yose mu mutima wiwe. Mbega ibyo byari biki? Uwo niwe Imana yari yagiriye ubuntu, biciye kuri we niho isezerano ryari ko ryasohoza. Ni muri we, mu mubiri wiwe, niho isezerano ryo muri ico gihe ryabaye iry'ukuri.
yaribayemo, yabaye muri ibyo bintu byose, cyari igice cy'ibyo byose biraba muri icyo gihe. Ntiyahagije gusa no gutangara gusa, ahubwo yabika ayo majambo akayacisha mu mutima. Ibyo bintu nako bimeze kuri twebwe muri kino gihe. Ntituri ngaha gusa kugira ngo tubyumvire kure hanyuma ngo dutangare, ahubwo ni twebwe ibyanditswe bisoreza ko muri kino gihe turi igice cy'umugambi w'agakiza w'Imana hamwe no gusohoza kwiwe yo muri kino gihe, ku buryo bw'uko natwe turashobora kuzigamya tugacisha amajambo yose ku mutima, amajambo yose yavuze. Nta nkeka ahantu hose aho amasezerano y'Imana yizegwa, ubwiza bw'Imana butegerezwa kumanuka, hategerezwa kugira ikintu kihaba. Imana ntishobora kunuma. Ukwizera gutuma ikiganza cy'Imana kinyiganyiga. Ukwizera kurekurira ubushobozi bw'Imana kwigaragaza mu buzima bwacu. Nimba duciye umugambi wose w'Imana w'agakiza tukawinjiramwo, turabona amakanda yo guhishurirwa kw'Imana guhera ku ntango. Ninde yagize guhishurirwa kuva ku Mana? Nabo bahezagiwe n'Imana hanyuma bakayizera. Turashobora kuduga tugashika kuri Abeli biciye ku kwizera. Ninde yamubwiye ubutumwa kugira ngo handikwe ko yari afite ukwizera, kandi biciye ku kwizera niho yahishurirwa ibyo akwiye gukora. Bene Data bashiki banje, bagenzi banje, Imana ifise inzira zayo n'ubwoko bwayo, kandi n'uyu munsi iracavuga, iracahishura n'uyu munsi naho iraza igasuka ubwiza bwiwe ku biwe. N'uyu munsi naho turagumya tugacisha aya majambo yose tugaca imitima yacu. Mbega kubwiye mpamvu? Ni kubera ko twayabonye asoza. Si ibyo gutangara gusa, ahubwo turahimbaza imitima yacu, haba abantu zo mu isezerano rya kera canke intumwa mu isezerano risha. Bose baretse barongorwa na Mwene w'Imana, bumviriza ijambo ry'Umwami, hanyuma bamenyesha ubwoko bw'Imana ibyo Umwami yari yaragenye muri icyo gihe nyine gishinzwe. Mw'ino minsi ya nyuma twimbitse turaraba mu kigo twamaze kuvuga ko hano ku biganiro dukorera ku maradiyo, ni ikintu cyiza cyane yuko Imana kuva mu isezerano rya kera, si nari bwavyumvire kuko yuko Imana no mu byabaye mu isezerano rya kera hari ibintu yagenda iravuga mu nkuru y'agakiza canke ikabyerekana imbere y'igihe mu mashusho. Mu Balewi 23 tusanga mu Balewi 23 tusanga iminsi mikuru iyo Umwami yategetse ubwoko bw'Abisirayeli. Iyo wanyuma muri iyo minsi mikuru waba ari umunsi mukuru w'amahema. Teza ko umunsi mukuru wa mbere wari Pasika, ugakurikirwa n'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hanyuma hakaza imikama y'imishuzo yategeza gutangwa ku Mwami ku munsi wa Pentekote, zibikabandanya gushika ku munsi wo guhongerako no kwiyuzuza gushika ku munsi w'amahema. Uwere wabari umunsi mukuru wa nyuma w'iyo minsi mikuru yose, ni kuvuga ryaba ari ikoraniro rusange rya nyuma. Wari umunsi mukuru wa nyuma, umunsi mukuru w'indi minsi mikuru yose. Mbega
ntibitangaje ukuntu bagenda kurondera amashami y'ibigazi ku bw'uwo munsi mukuru. Ubuheruka twavuze ku rushengero runini ryo mu byahishwe Yohana, tuvuga yuko mu gihe cya Yesu igihe yinjira i Yerusalemu, abantu bafashe amashami y'ibigazi. Raba rero umunsi mukuru wa nyuma mu bitondeko muri Bibiliya ku bijyanye n'isezerano rya kera, uwo ufise icyo usigura udasanzwe ku nkuru y'agakiza. Haravugwa hano mu Balewi 23, birashoboka ko ari umurongo ushobora kuba ari wa 40, aho amashami y'ibigazi avugwa. Nibyo umurongo wa 40, Balewi 23 umurongo wa 40. Kandi kuri uwo munsi w'intangamarara muze mwabire ku byiza byamye ku biti n'amashami y'ibigazi n'amashami y'ibiti bitwaye intunda. Iyo dukurikiraje iyi nkuru y'agakiza, ibintu Imana yategetse ntibyigeze bitegekwa kuri Pasika canke ku munsi mukuru w'imitsima itandiwe canke ku munsi wo guhongera ko wo kwiyuzuza canke ku munsi wa Pentekote. Habayeho iminsi myinshi, ariko ni ku munsi mukuru wa nyuma niho ibi byategekwa, kandi bategerezwa kuba mu mahema. Niba mushaka gusoma iwanyu impamvu n'ibindi byose biravugwamo hano. Umwami Imana yatondetse ibintu byose mu buryo butangaje, kandi umunsi mukuru umwe gusa uwo abayuda baninahaza inyuma yo kugaruka, inyuma y'ubunyago bw'i Babuloni, byari biki. Wari we munsi mukuru abayuda niwe mbega abayuda baninahaza mu kugaruka bava i Babuloni. Mbega wari umunsi wo guhongera ko wari Pasika? Oya, wari umunsi mukuru w'amahema. Kandi naho rero umuntu w'Imana yatanze ayo mabwiriza nyene, aravuga ko Mose umukozi umugurano w'umwami ayo yari yaratanze, kandi agira umunsi mukuru imbere y'umwami wabaye umunezero mwinshi ukomeye cyane. Turashobora kubisoma hano muri Nehemiya, ni muri Nehemiya igice 8, Nehemiya igice 8 haranditse hano, kumbure reka ndabasomere agace ka nyuma k'igice c'indwi, kuko navyo birafise ico bisigura. Nehemiya 7 murongo wa 73, nuko abaherezi n'abarewi n'abashibamyi n'abaririmbyi n'abantu bamwe n'abahawe ibango ry'ibikorwa by'urusengero n'abandi Bisirayeli bose bibera mu bisagara byabo. Mbere ukwezi kw'indwi kwabonetse, Abisirayeli bamaze kwibera mu bisagara byabo. Pasika yari mu kwezi kwa mbere, ariko umunsi mukuru w'amahema wari ku kwezi kw'indwi. Hano aravuga rero umurongo wa 23, avuga ngo mbere ukwezi kw'indwi kwabonetse, Abisirayeli bamaze kwibera mu bisagara byabo. Agace kabiri k'umurongo wa 23, hanyuma baca batangura kuvuga ibintu byose. Sishaka gusoma gusa hano umurongo wa 13, Nehemiya 8 umurongo wa 13. Ku munsi ugira kabiri, abakuru b'amazu y'abasekuruza bo mu bantu bose n'abaherezi n'abarewi bakoranira kuri Ezira umunyabwenge w'ivyanditswe, kugira ngo bashire ayo majambo y'ivyagezwe ku mutima. Umurongo wa 14, baraheza basanga ko muri ivyo vyagezwe Uhoraho yahaye Mose handitswe ko Abisirayeli bazokwama bagira iminsi mikuru yo kurara mu nsago canke mu mahema mu kwezi kw'indwi. Umurongo wa 15, kandi ko bazotangaza ayo majambo mu bisagara byose no muri Yerusalemu.
ngo nimugende ku misozi muce amashami y'ibiti vya elayo n'ay'ibijabija vya elayo nyene n'ay'imihadasi n'ay'ibigazi n'ay'ibindi biti vyose bizitanye kugira ngo muce insago canke amahema nk'uko vyanditswe umurongo wa 16 nuko abantu bava hasi baragenda barondera amashami bicira insago hejuru ku nzu zabo no mu ngo zabo no mu ntangaro y'ingoro y'Imana no ku kibuga co kw'irembo ry'amazi no kuco kw'irembo ry'Abefurayimu. Umurongo wa 17 kandi ikoraniro ryose ry'abagarutse bavuye mu kinyago bicira insago baziraramo uhereye mu gihe ca Yosuwa mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi w'Abisirayeli. Kuri uwo munsi Abisirayeli ntibari bwigere bagira nk'uko canke barinaza uwo munsi mukuru mu bwo buryo, nuko haba umunezero mwinshi cane. Kumbure tubaze gushika hano gusa. Twakunze kuvuga yuko isezerano rya kera ntiryanditswe gusa ngo turonke ibintu gusa byo gusoma, ariko uko bisa mu nkuru y'agakiza hano turabona ibintu byose dukeneye ku bijanye n'iterambere ryo mu isezerano rishasha. Aha niho abagarutse bose bavuye mu bunyago, aho niho bisanze kugira ngo bagire umunsi mukuru w'insago cyangwa amahema ku giciro c'umwami. Hariho akaba kwibutswa hano akavuga ngo guhera mu misi ya Yosuwa mwene Nuni. Mbega mu gihe ca Yosuwa habiki? Mu gihe ca Yosuwa hari isezerano ry'Imana ryasohoza ryashika ngo igihugu narahiye basokuruza nzokiguha. Yosuwa nawe agabura ico gihugu nk'uko bihuje n'amasezerano. Hanyuma muri ico gihe barabinanaza, ariko guhera ico gihe kirenze ntibari bakibikora gushitsa aho ubwoko bw'Abisirayeli bugaruka bukava mu minyago y'i Babuloni. Hano rero umunyabwenge w'ivyanditswe Ezira yari gushobora gusoma muri Mose mu cambere, ica kabiri, ica gatatu canke ica kane, ica gatanu mu bitabo vya Mose. Hariho ibice vyinshi yari gushobora gusoma ibintu vyose ashaka guhera mu itanguriro gushika mu gusoma mu byagizwe. Yego ushaka kubabwira ati umviriza uyu munsi tugomba gusoma ibijanye n'ibyo kurema, uyu munsi canke uyu munsi ngo umvirize turaza gusoma kubijanye n'umwuzure. Yego ushobora kubabwira ibintu byinshi, ariko ntiyari umunyabwenge w'ivyanditswe yigishijwe n'abantu, ahubwo yari umunyabwenge w'ivyanditswe yigishijwe n'Imana. Kandi yarazi afatiye ku guhomekerwa hamwe no guhishurirwa kuva ku Mana. Yarazi ijambo ry'ubuhanuzi ategerezwa kugarukanako kugira ngo arizanire ubwoko bw'Imana bwo muri ico gihe. Mbega siko bimeze uyu munsi? Turashaka gusoma ibintu byinshi cyane muri Bibiliya, nibyo, ariko uyu munsi bijanye n'ibiki? Mwemu w'Imana aratugabisha akatubwira dusome ibyasezeranijwe ubwoko bw'Imana muri kino gihe ico tubayemo. Kandi rero aho niho hari nibwo bwiza dushobora kubanamwo n'Imana. Ntidukeneye kugira iminsi mikuru y'insago y'amahema uno munsi, ariko ikintu kidakekiranywa ko niki nuko dutegerezwa kugenda mu buryo bw'ubuhanuzi inyuma yo kuva mu minyago y'i Babuloni, iyo twese twari twarashizwemwo nk'uko nyine byagenze muri kino gihe, muri ico gihe. Kandi Imana
yarakoze ku buryo bw'uko ijambo ry'ubuhanuzi rishigwa ku giterekwa amatara mu gihe cacu, kandi ni hamwe n'ubwo bushizi bw'amanga nyene niho abo bakozi b'Imana ico gihe kera niho bari baragarukanywe, hanyuma bagatondeka ibintu by'Imana, nibyo nyine bafise ubwo bushizi bw'amanga nyene. natwe dushobora kugaruka rero, tukagaruka ku masezerano y'Imana, hanyuma tukugurura ibyanditswe byera, tugasomera ubwoko bw'Imana ibyatanzwe nk'ubuhanuzi muri kino gihe icyo turimwo, kandi ndivyo Imana yashingiye kino gihe. Haravugwa hano yuko hari umunezero mwinshi cyane mu bantu bari baragarukanywe mu gihugu c'isezerano, baribuka ivyo Imana yarakoze mu gihe cyo kwa Mose no mu gihe cyo kwa Yosuwa, hanyuma bakamatana n'iyo Mana yizigirwa y'inyembabazi kandi igira ikigongo cyinshi. Mu mitima yabo hariho umunezero mwinshi kubwo ivyo byari byabaye icyo gihe. Imana yari yarahinduye iyo bariko baraja bagana, irabagarukana. Kuri twebwe muri kino gihe ni umunezero uhambaye ukomeye. Imana yahinduye iyo turiko turaja. Ntidusoma ibyo dushaka canke ibyo abantu bashaka kumva, ariko dusoma ibyo umukozi w'Imana yaronse ahawe n'umwami. Haravugwa hano ngo Abisirayeli barakoranye, hanyuma babasomera ibyagizwe n'umwami kuko Mose yari yarabitegetse. Umwami Imana iduhe ubuntu bwiwe muri kino gihe. Ni bande abo bazana iyo mashami y'ibigazi y'intsinzi? Ni muri abo isezerano ryasoreza mu gihe cabo, haba mu gihe ca Mose, haba mu gihe ca Yosuwa, haba mu gihe ca Ezira, ca Nehemiya, canke uwo ari we wese, haba ku ntango y'isezerano risha canke ubu kwiherezo ryabo. Mbega ni bande bizeye amasezerano y'Imana, bagiriwe ubuntu kandi bashobora kumenya ibyo Imana yakoze mu gihe cyabo, kandi n'uwo muntu nyine w'Imana yakoze ibintu byose nk'uko ijambo ry'umwami rivuga. Mu mitima yacu hari icyifuzo kimwe gusa, nuko twakora byose nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Tugaruka ku ijambo ry'umwami, ku ijambo ry'ubuhanuzi, ku masezerano yo muri kino gihe. Kandi uko rero tukagaruka ku ijambo iryo twatanguranye naryo, tugatangura no kuvuga ibyo, tukavuga ati umwami Yesu yatanze isezerano ati ngiye kubategurira ikibanza. Mbega yagiteguriye bande? Yagiteguriye abo bizeye iryo sezerano ryiwe n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Aho rero ntituzoba dukeneye kubaka amahema, ahubwo yaduteguriye byose, nizo insago. Umwami yaradutanguriye kugira ngo adutegurire ikibanza kandi azogaruka. Mbega bizogenda gute igihe abo bose bizeye umwami bakizera ijambo ryiwe, igihe bazoba bakoranye bakinjira nk'abanesha mu miryango y'imaragarita, abarabanesheje? Mbega indirimbo izo bimeze gute? Nimba handitse hano gutya ngo haba umunezero mwinshi cyane muri bo, mbega bizogenda gute? Ninde yoshobora ibyo kubivuga ko? Ni uruhe rurimi mushaka kugira icyo ruvuga ingene bizoba bimeze? Umwami atugire ubuntu kugira ngo tumwizere,
tube dukikijwe n'ubwiza bwiwe, hanyuma tugende tubisange nk'uko nyine yabisezeranije. Abavuye i Babuloni basanze ibintu byose bari basezeranijwe. Natwe abayo muri kino gihe cya nyuma twasanze byose nk'uko Imana yari yarabivuze biciye ku muhanuzi wabo, abahanuzi, intumwa ziwe. Iyo turabye yuko ubuhanuzi bwinshi bumaze imyaka irenga 2000 kandi ko Imana ibisoza ubu mu gihe cyacu, hanyuma twabona ko Imana yagabye kuri byose, kandi twabona ko natwe itugaba ko muri kino gihe, kuko guhera ku isezerano rya mbere ryo mu Itanguriro 3:15 abantu bararindiriye. Urubyaro rw'umugore ruraza kumena umutwe w'inzoka kugira ngo rubohore, ruduhe ubugingo budashira. Abizeye amasezerano bose barabibonye, hanyuma bazigama ijambo ryayo mu mitima yabo. Barahezagiwe, bahezagirwa umugisha w'Imana ishobora byose. Abo bose, abo muri kino gihe bizeye ijambo ryahishuwe n'Imana, bakariziganya, bakariryumvira ko mu mitima, ntibazoguma mu mwinja, ariko bazogira umuco w'ubugingo. Ubwiza bw'Imana buzobakikiza. Kubw'iyo mpamvu, kubera yuko bizeye isezerano, bizeye iby'Imana yavuze. Abungere basanze byose nk'uko babwiwe. Natwe muri kino gihe byose twabisanze nk'uko Imana yabivuze imbere y'igihe. Iduhezagire kandi ishyire mu mitima yacu umunezero w'ibwina cyane kandi ukomeye. Aracari ku ntebe, agaba ku ijambo ry'iwe kugira ngo arisohoze. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe, ubwo wagiranye n'abawe guhera ku ntago y'ibihe, wamurikishirije mwemu wawe, wabwiye mu gihe kibereye, wabarongoreye mu nzira izo wowe ubwawe wari waraciye kugira ngo babone mu gihe cyabo ugusohoza kw'ibyanditswe byera. Imana ihoraho inyembabazi, muri kino gihe nacyo urashaka kubona benshi babona umuco wakaka, ariko urakaka gusa ahavugwa ibintu by'indengakamere, ibitegerezwa gushika nk'uko bihuje n'ijambo ryawe. Mana yizigirwa, icyo cyo cyifuzo cyacu. Bandanya kuturondogorera mu muco wawe, ba munyembabazi ku bwacu, kubwo izina ryawe ryera. Turaguhimbaza kandi tugura gusenga. Haleluya. Amen.